Yesu nahimbazwe. Yesu nahimbazwe. Reka mbaramutse mu izina ry'Umwami n'Umucunguzi wacu Yesu Kristo. Nibaza yuko byoba ari byiza ko urazi Bibiliya ivuga ngo babiri ntibajana bataraganye. Turabyemeranya ngaho. Ni ukuvuga tugomba kujana tuzinanye. Bwa mbere nagomba ngo mbanje nivuge uwo ndiwe. Nitwa Mpawenayo Tarsisi. Ndahumuye uyu mukozi w'Imana abakorera ngaha nk'umurongozi n'umugenzi wanje, turazi n'umugenzi inshuti yanje gose, turazinanye cyane. Ndakijijwe, nahuye na Yesu, numva mfise ishimwe rinini mu mutima kuba nongeye guhagarara hano. Aha hantu nari ndahahagaze mu 1988 niho nasiguriye insiguro yanje igira kabiri. Mbere ntihani insiguro yari inyigisho, ndayizi teme yayo yari uguhitamwo inzira. Aha rero ndahagarutse inyuma y'imyaka 37. Ariyo kandi ndi umwe nshobora kuvuga icarico Imana. Icarico Imana. Ati kubera iki? Uyu mubona mu 1958 nta muntu numwe yitwa izina rijana ku Mana. Bose bitwa bantaho mvukiye, taho mpagaze, mbutse mu gwimo, ibintu nk'ivyo. Bose niko bitwa. Mugabo jewe nababwiye ko nitwa ndi Mpawenayo. Kubera iki? Kubera iki? Reka ndababwira igituma. Itariki navukiye ko nayibabwiye. Umunsi mvuka, umunsi navukiye ko niwo munsi nabuze mama. Alo? Hari igihe tuvuga ngo uzikurinda wa mana, uzikurinda. Nabyo tuba tuzi, aho tuba tutabizi. Iyo mvira mu 1958 ukavuka, n'amakuru nakwiye kuri nyokuru, kuko niwe nabonye, niwe nonse. Arambwira ati rero wavutse uri umwana munini cyane kandi andake umwana wa mbere. Rero waragoye mama, byashobotse yuko wihuta kuvuka. Ugeze kuvuka nawe wavutse warushe cyane n'uguhema udahema. Nk'inyuma urumva bakoresha umwanya, umunyokuru icyo gihe nta minota yarazi, akoresha umwanya ngo nk'umwanya utari muto. Twagiye tubona ntiwamaze umwanya utari muto utararira, hanyuma haciye uwo mwanya tuza tubona urarize. Ugiye kumaze kurira, mama wawe nawe abararambije. Ati rero tuca tukwita Mpawenayo. Murindi jambo ngo urahaswe. Rero nivyo ndakuze, arubatse ubwo rwa mbere, batandukanye n'uwo twatanguranye urugo mu
muri 2021 rero kandi nasuye kubaka urundi rugo naheruka hano mu gihe giheze aha ndaharereye ndafise abahungu n'abakobwa bari ngaha bivanye n'uwo twasuye kubakana. Bene data, uyu munsi turi hano ngo dushimire Imana. Dushimire Imana ku mirimo canke ku bikorwa bitangaje Imana idukorera uko bukeye uko bwije. Ariko rimwe na rimwe hari ubwo twebwe nk'abantu tudatahura ivy'Imana idukorera. Sindi umuririmbyi, nagomba nshimire abaririmbyi. Abaririmbyi mwakoze ku bigumbagumba vyanje. Mu gihe mwaririmba indirimbo y'144 mu gitabo cy'ikirundi, mwakoze ku bigumbagumba vyanje, kandi igihe cyose iyo ndirimbo iririmbwe uko nibuka igihe nayiririmba, urupfu ndarubona neza gutya ndarubona. Igihe cyose ibigumbagumba bica biduga, nca nkorora amosozi nkarira. N'ubu narize yema ariko murayiririmba uti turavuga Imana mugabo ntiturayibona neza. Byari bimeze gute? Ikindi cyo ngomba guhera kuko iyo tuvuga amashimwe neza na neza atwubaka canka kuza ukwizera kwacu iyo harimo intahe z'abantu. Alo? Natanguye igikorwa cyo kuba umurongozi w'ishengero ritoye ku musozi wa Gisovu. Sinababwiye aho navukiye, ndi umunyabujumbura rirare. Ntimwiyumvire ngo murabe yamabinga ngo mwiyumvire ko ndi umukongomani. Oya. Jese ndi umukongomani, ndi umurundi adateye amazi. Navukiye ku musozi wa Gisovu yahora yitwa komine Kanyosha muri zone Kiyenzi, niho navukiye. Aho rero niho natanguriye igikorwa cyo kuba umurongozi w'ishengero. Ntangura igikorwa ndi umuntu ari ku rugero ruto rwo gutahura ivy'Imana, mugabo kandi umuntu yihaye Imana cyane, umuntu afise intahe. Kuko ku musozi wa Gisovu nta bakizwa babiri bari bahari, ariko aho cyane ku ruhande nari mperereyeko. Ariko inyuma y'imyaka 3-4 nkijijwe, hari hamaze kuboneka abakizwa bashika barenga 50. Kubera ndababwire, iyo tuvuga ubukizwa, ubukizwa s'amajambo. Iyo tuvuga guhimbaza Imana birarengeye indirimbo. Guhimbaza Imana ni ubuzima tubayeho. Mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 2 ku murongo wa 47 niho hatwereka neza icyo ari cyo uguhimbaza Imana. Bibiliya avuga ngo bahimbaza Imana. Inyuma yo guhimbaza Imana kwa bashimwa n'abantu bose. Inyuma yo gushimwa n'abantu bose, Imana yama ibaha abagira gute? Abama barakizwa. Kandi ababwire, nimba vy'ukuri nk'iri shengero turi abantu duhimbaza Imana nyakuri, ngomba kubabwira yuko noba niteze yuko inyuma y'umwaka
iri shengero ryo bagigwijemwo n'imiburiburi 2 canke 3. Yamara kubera ko akenshi ibyo tuvuga usanga biri mu majambo gusa bitari mu mushaha. Ivyambaye ko rero ico gihe hari ku munsi wa 6 nariko nitegurira ibikorwa byo ku munsi w'Imana. Nari mu masengesho, nari umwe, nari muhira, nari maze imyaka 2 ndi umurongozi w'ishengero. Ishengero rikiri ritoyi, ntazi neza mbere n'ivyo n'ingereje gutandukanya iki na kiriya. Ico nishigikiriza gusumba ibindi era amasengesho. Kwari ugusenga Imana no gufata umwanya munini wo gusoma ijambo ry'Imana no gusoma ibindi bitabo kugira ngo simvuge ikintu giteye kubiri n'ukuri. Ico gihe rero nari muri uyo mwanya, madamu wanje siho yari, nije nari muhira ndumwe, nadwebereye ndi masengesho neza, numva kabisa ibintu bimanuka ibyo nzotanga ejo. Ngize gutya mu kanya numva umuntu jana narubatse ndagira clôture, ntiwapfa kwinjira mu rugo muhira udashiye mu irembo. Rero kwirembo hari hugaye, hanyuma nza numva umuntu asimbye urugo, asimbira mbere no ku ruhande rwaho nari imperereye mu nzu ndi mu masengesho. Mugabo numva ndagize amakenga, kubera iki umuntu asimbye urugo? Ndibaza uyu muntu kweki asimbye urugo. Numva ijwi rimbwira ati hagarika ubanze urabe ibyo ari byo. Ndahagarika, ndasohoka muri koridoro, nshitse neza ku muryango wo hanze, ngize gutya mugabo inkuru Imana isubira inyuma, naraba hariya mbona umuntu kandi yongeye gusimba urugo, kandi mbona ibirenge vyiwe. Mugabo ndavye ngaha ndahabona akabido kajya kava mu irangi gateretse mu mutwe w'umuntu uri kurava amaraso bahereze gukerera ubwo nyene. Ntimurumva intahe. Iyo si umugani ndiko ndavuga, ibi ni ibintu byabaye. Ewe wo kwifata gute nka wewe ubonye akabido k'umuntu aheze gukerega umutwe wiwe urimwo, kandi akabido kameze nkakuzuye amaraso, bagateresa imbere umuryango iwawe, kandi ngo ateresa akaba yirutse arenze urugo? Wo kwifata gute? Nimumbwire wo kwifata gute? Ngombare icyo nshaka kuvuga ni kimwe, nshaka kuvuga ngo twarabonye Imana ikora. Icyo nshaka kuvuga, nangitangaye gutya ndabona ko ari umutwe w'umuntu ashaje w'imvi, ndabibona ngitangaye gusa, sinubahutse ngo nkoreko, oya natangaye gusa ndaraba. Ngitangaye numvise isinzi ry'abantu batatura umuryango w'intuze w'urugo, binjira mu rugo bafise ubuhiri, bafise imipanga, bafise ikintu cyose cyicicanye. Basanga nyene ndatangaye, basha barambaza ati nibiki? Bambaza ngo nta Isidori aciye ngaha? Isidori ngo muri babandi usengesha, wakereye inakuru. Ngomba ndababwire, nimba mutari bwumva intahe, hari intahe, ndafise intahe aho nabonye Imana ikora.
zirenga nka 20. hahandi twogarukira gusa kuri iyo ntahe gusa tutaha gusa wakereye inakuru ngo turaraba ati turaba iki ntijewe uwo muntu muvuga sinabonye ko ari Izidori mugabo nabonye umuntu yasimbye urugo arenga hirya waciye henda ciye hajya nabo bacaho nyene nabo nyene uriya naho nyene baramukurikira nko kilometero 2 baramufata baramugarukana bamugarukanye mugabo muri uwo mwanya jewe ntasubira mu nzu gusenga ndavuga nti Mana wewe uyu munsi rero gamana ndakubona imbona nkubone kuko ndazitatahura neza yuko wewe Mwami Yesu ku musaraba wari wikoreye ibyaha byanje mugabo uyu munsi ndabona ko ngira nikorera umutwe w'umuntu kubera izina ryawe ndi rero mana ndakwinginga ndagusavye ntiwihishe useruke mu gihe nk'iki Mwami urazi no mu byaha nakoze byose ntarakizwa nta maraso y'umuntu nakoze mu byo nihanye urabizi wewe ntacyohishwa aho rero ibyo naho umva mpahira bivuga gutyo wibaza ngo nariko irabivuga gutyo aho isima yari yamaze kuzura amosozi sinari narigeze kwibaza nahora mbona abantu basenga barira sinari narigeze gutahura ko umuntu ashobora kubabara ibigumbagumba byo bigakogwa ko agasenga arira uwo munsi naravyize nanjye ndabona nti bwa bundi birashoboka ko umuntu asenga arira mpeze gusenga canasubira gusohoka duhurana nuko bamuzanye ati rero vuga ibi ni biki wakoze atumviriza ntimwirwe murangirira nabi uyo muntu Izidori banje mvuge neza yari umuntu yanyoye itabi ryinshi muri ba bantu basara baza mu rusengero hanyuma twebwe rero nk'abakizwa bakize vuba tuja ko ngo nugusenga tuja gusenga dusengerwa umuntu yasaze biraturura birahwama aramera nkaho umenga n'umuntu akomeye mugabo kama atugeze kugira urubatizo akama shaka tumubatiza mugabo inama y'ishengero ikavuga ati oya ntiharagera banza ati hakubatiza umuntu tubona bitaragenda neza rero nshashiye kibi kirego muri uyo mwanya atumviriza mw'abantu uyu pastori sinabwabe na pastori imbere ari umurongozi ati nama iminsi yose yamabatiza abandi jewe akandengana hanyuma namubajije yambwiye ngo azombatiza aruko ndamuzaniye umutwe wa nyogokuru ya baze haujafa hauyaumbika nakwambia umutima ntashoboye kudahwa muri uyo mwanya ntawo nkidahwa umva rero iyo nkuru nta matelefone mobile yari bwabeho mugabo iyo nkuru mu minota itarenga 30 akarere kose kari kamaze kuyimenya baba pastori hango tukabibona ubaka amazu meza kumbe n'imitwe y'abantu bashora la ndavuga nti Mwami Yesu hapa sasa ni wewe tu na kuchunga kabisa nikuone
ni wewe udashobora kubesha canke kubwirwa ikiwani, ni wewe ubizi. Umugore yari yagiye gukora hiyo kure, nawe bimusangayo, emwe n'inkono arazikubitwa. Umugabo wawe igihe inkozi y'ikibi yatumye kiyo. Urumva rero, haciye umwanya numva inkomezi ziraje. Ndababwira ntumviza rero, sawa story yababwiye ko namutumye umutwa y'inakuru. Ubu rero mwebwe naho murenga amajana, nta n'umwe afise ububasha bwo kunkorako. Amategeko y'igihugu yonyene niyo amfise kububasha. Ubu rero mujane uwo Isidori wanyu mu butegetsi bw'igihugu, n'uyu mutwe muwutware. Ngo ntaho dutwara, sawa, ntaho mutwara, sawa, murarekeza ngaho. Ico nobabwira coco jewe, Bibiliya imbwira yuko umunyakibi ari we ahunga atazi kimwirukana. Naho jewe simvaha, kuko nta na kimwe niyotsa, nta na kimwe nzi muri ivyo. Ndaha sinkene nibukene n'umupolisi anshunga, we ni mutwaro wa Isidori wanyu kwikomine n'uyu mutwe wiwe. Hama ibisigaye polisi iraza kuntora ndi ngaha, hanyuma ndasigura nimba ntatahuwe, nta kundi abantu bashobora kutantahura, mbwa Imana irantahura. Okay, bibi bihari birebire muri uwo mwanya, ariko rero nta kindi mushobora kugira muri uno mwanya, ni ibyo nyene, kuko mwebwe ntimushobora kunyiha. Nimwanyiha namwe muzoba mugiye muri infraction nka jewe namaze kwicisha umuntu. Basi bashobaragira bahitamo kugenda, bagiye ndagani umviriza, uru rutwe rwanyu ni mu rutware. Ati none ndababaza, reka bwa bundi mwebwe murabakeha bwenge, none mugishize ngaha nahengera murenze irembo nkagita mu kabini canke nkagita hehe, muzonyagiriza iki? Ngo kandi nivyo wego. Baca baragaruka, terura ka kabido, baragenda, cyasubira mu nzu. Subiye mu nzu ndafukama, ndabwira amasengesho magufi, nta maremare aba ahari mu gihe nk'icyo. Mana ndagusabe, ntiwinyegeje, ntiwihishe, ndagukeneye, useruke mu gihe nk'iki. Za numva niko ndasenga ijwi, nico gituma jewe sinemera n'abantu baza bambwira ngo Imana yavuze ibi ibiki, numva twari muri ibi, Imana itwereka ngo oya, jewe nemera ico Imana yavuze, ico Imana yavuze. Nkiraho nyene ndiko ndindiriye mpoze mu gacerere, numvise ijwi ryo mu mutima rimbwiye ati ceceka, reka kurira, hagarika. Ndaceceka, ndahagarika, ndarindira. Numva ijwi rimbwira ngo akira Bibiliya yawe. Ari iruhande yanje, ndayakira, zingurura. Sinarinze aho nzingurura, nazingo rimwe na rimwe gusa. Amaso yashikiye ku cete ca kabiri ca Petero, igice ca 5 umurongo w'7. Avuga ngo iki? Muyikorere amaganya yanyu yose kuko ibababaye. Avuga ni hapa sasa Bwana anasema, hapana bya bindi kuvuga ngo Imana iravuze, Imana iravuze. Oya, Imana apa, Imana ivuze ngo amaganya yanje yo nyene nigomba kuyikorera, kandi iyi situation ndimwo Imana ivanzemwo irabibabaye. Okay, ncangumaho ndasenga, ngumasenga
nyuma y'amasaha ngaho umudamu araza arashitse asanga n'amaso yabyimbye kubera kurira, arandaba ndamuraba, ntawavugishije uwundi, twese turabanye, twese turarira. Je ntasubira mu cyumba, nari natanguye, nari niriwe niyirize, noneho ndaprolonga nijoro ryose ngumayo. Amakuru ya wa muntu bamutwaye, jewe nta makuru yandi nzi, ndindiriye ko polisi iza kuntwara. Ngumaho nsenga gushika mu gitondo. Mu gitondo cyo kuwa Mungu ndiko ndakaraba mu maso, aca haza umukozi w'Imana nk'uyu bakorana kurse mu bisiko gishengera, aza kundaba arambwira ati mutaye. Ico gihe sinari bwiko na mutama kuko nari ngifise amasoso meza n'uruhanga rwiza. Atuze amakuru ati wa mu Izidori uraza amakuru yiwe, ateka ayo nzi nuko yanyambitse ibara gusa yuko nanse kumubatiza kubera atanzaniye umutwe wa inaku. Atoya inyuma yabijya rero, ati ujya bajya abantu bamujanye ku ikomine ntibamushikanye. Uti byagenze gute? Ati ujya baramutwaye bari hafi yo gushaka ku ikomine kubera bagiye baramukubita cyane. Bageze hafi yo ku ikomine acaricara ahantu niyabize ivyuya vyinshi, ahubwo ati nukuri mumpe ikintu cyo kunwa. Bamuhaye cyo kunwa, bamuha koka. Bamuhaye koka ntayo yamaze, yaciye agororokera aho nyene. Abarafuye. Aha, arafuye. Ubu rero hariruka pastori, hariruka bishe umuntu ikibonanya. Iyumvire wewe wishe umuntu ikibone apfuya isinzi cyose cy'abantu babona. Pastori we baragirizwa yuko yatumye. None wiruka gusumba uwundi ninde muri uwo mwanya? Ngomba nababwira ukuri, Mungu ni mwema. Kama sisi hatuko waaminifu, yeye ni mwaminifu. Kuhera kuri uyo munota hari muri 92 n'ubu harabataragaruka mu karere. Muri abo bantu baraciruka. Pastori navuye muhira namaze kumva iyo nkuru. Ico gihe nja ku rusengero kubera ibyara inkuru yarayibaye. Ishengero kare ryari ritoyi. Uwo munsi abantu baruzuye no kubunwa baratsindagira kabisa. Urumva baje kuraba umupastori yarayatumije umutwe w'umuntu. Hanyuma uwo munsi byarananiye, ibigumbagumba birananira kubifata. Ndasaba kuririmba. Naririmbye indirimbo 144. Ariko rero kugira ngo nshobore kuyimara ntibyashobotse kuko naraguye mfukamye ndarira, harabura ikimpoza, biranka ko bihagarara kubera gukogwa ko cyane mu mutima. Rero hari igihe uhura n'ibintu umutima wawe ugakomereka gushika naho wosaduka. Hari byinshi uhura navyo bikababaza umutima wawe, naho watakambira Imana bigasa naho itakwitayeho. Yamara wareba abandi uko babayeho, gosukiye banjuti ibyo unyuramwo biruhije njuti. Iki gihe gitoya ntibihoraho, zikatume uteshuka
ukangure kimana mani dahemuka juizera. Haleluya. Uyu munsi naje kubabwira ngo kubw'Imana turacyariho. Kubw'Imana turacyariho. Ngoma dusome muri Yesaya 43 kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 4. Kubw'Imana niyo teme y'ijambo y'uno munsi. Ngomba ndabivunagure kuko umwanya ntubitwemerera. Buriya sinzi naho nababwiye yuko bagerageze kunkora mu kanwa mvutse sindire, ariko inyuma yaho nahavuye mba imvutsi y'amajambo menshi. Uhoraho wenyene niwe mucunguzi. Ibi byabwirwa Isirayeli canke ihanga rya Isirayeli ryari mu kinyago. Yatumye Yesaya ati genda ubabarire, atariko none uko niko Uhoraho avuze, uwakuremye yewe Yakobo kandi akakubumba yewe Isirayeli, ati ntutinye kuko nagucunguye. Haleluya. Naguhamagaye izina, uri uwanje, niwaca mu mazi nzoba ndi kumwe nawe, no mu nzuzi ntizizokurengera, niwaca mu muriro ntuzosha, kandi n'urubeya ntiruzoguturira. Bashaka reka tugarukire ngaho ku murongo wa 2. Imana ihabwe icyubahiro. Aya n'amajambo Imana yahaye yashize mu kanwa ka Yesaya kugira ngo abwire abayuda bari mu kinyago. Bari basa n'abantu ariko baraja mu kwihebura kubera ko igihe cyariko kiraba kirekire. Ubwo igihe batwagwa mu kinyago biyumvira yuko ari ibintu bizotwara umwanya muto bagaca bigarukira, mugabo bikomeza kuguma bifata umwanya muremure. Aha rero bwari ubutumwa burungikiwe abantu bari mu bihe bitoroshe by'ubuzima. Bwari ubutumwa bwo gutera intege kugira ngo abantu b'Imana ukwizera kwabo gukomere. Nivyo n'Imana yari yabahanye kubera kwa gucumura kwabo ko gusenga ibigirwamana. Ariko kandi naho vyaruko Imana yari igikunda ihanga ryayo. Imana ihabwe icyubahiro. Ati rero ubutumwa bwafatira ku mazina ya sekuru wabo Yakobo, mu nyuma hinduka Isirayeli, ariko ijambo ryarimo ubutumwa bwarimo nyamukuru. Ijambo kwari kuvuga ngo ntibatinye, ati kuko uwagucunguye, naguhamagaye izina, uri uwanje. Haleluya. Haleluya. Imana irazi izina ry'abantu bayo. Imana irazi izina ry'iwawe. Muri Yeremiya mu gihimba ca mbere, Yeremiya Imana yamubwiye yuko yari imuzi akiri urusoro mu nda iwamwibarutse, kandi si ukumumenya gusa, n'izina zo kwitwa Imana yari irizi. Utaritwa Matiyasi, Imana yari izi kuzokwitwa Matiyasi. Haleluya. Utaritwa Mariya, abavyeyi bataranamenya kuzokwitwa Mariya, Imana yari izi izina ryawe kuzokwitwa Mariya. Si ibyo gusa, kuri Yeremiya Imana yongera iravuga ngo mbere kugira ngo ngushireho ndafise impamvu, hariho intumbero y'ubuzima bwawe, ni kugira ngo ujane ubutumwa bwawe, ujane ijambo ryanje mu mahanga. Imana ihabwe icyubahiro. Rero nawe hariho intumbero
y'ukubaho kwawe. Nturiho kubwo gupfa kubaho, uriho kuko Imana ifise umugambi ku buzima bwawe. Haleluya, haleluya. Ati rero, ariko umurongo wa 2 rero, niwaca mu mazi nzoba ndi kumwe nawe. Hari abantu rero b'abasiguzi bazi gusigura insiguro zoshobora gutuma inka ica ku kiraro. Ahubwo ati umviriza rero, ubu uri umuntu w'Imana, ubu uri umukizwa warakijijwe, ubu ufise Yesu. Ingorane zose, ibibazo byose byo mu isi byose biraheze, turabyirukanye byose, turabyirukanye, nta na kimwe, nta ngorane uzosubira gucamo. Ariko soma uyu murongo. Uhoraho abwira Abisirayeli ngo iki? Yewe ivuze Yakobo yabivuze iryo hanga ryose, ivuze Isirayeli yabivuze iryo hanga ryose. Ivuga ngo niwaca mu mazi. Wumve neza ko guca mu mazi ari ngombwa. Rimwe na rimwe abakristo iyo dushima dukunze buriya Imana muyizi gute? Murabona kino kiganza cyane gifise ahera n'ahirabura. Imana nayo nyene nuko hari igihe rimwe na rimwe kubera ko turi impinja mu byo kwizera, uzoca mu bintu utangure kuvuga icyo gihe nari nkiri uruhinja, wabonye indyo yasiyikora ko nari nkiri uruhinja, acinyaragasa ubwo nyene, gutabara ubwo nyene. Ariko no kubwira ko ahandi naho ndaza kubakubwira ahandi naho nigeze kuba maze kuba umugabo mu by'imwemu, naciye mu kintu Imana ikirabira hirya ikamera gutya, aho urashinyiriza nta kibazo aho. Bibiri itubwira ngo twame dushima Imana muri byose. Bisigura iki? Ni munsi ako kajambo gusa byose. Umunsi umwe hari umukobwa yari afise umufiyanse, hanyuma bakiri mu myiteguro ya mariage umufiyanse wiwe arapfa. Apfuye tugenda kumuremesha no kumutera intege no kumukomeza kugira ngo akomere ntahungabane. Hama namubajije ikibazo, none gamuko uwa washimiye Imana ku byabaye? Ati uti subiramo. Ati uba washimiye Imana ku byabaye? We nshimira Imana kubera yantwaye umukunzi, nshimira Imana kubera umukunzi wanjye yapfuye. None icyo Bibiliya ivuga ko dushima Imana muri byose bisigura iki? Nibisigura iki? Ni ukuvuga no mu gihe cy'umwijima Imana ibigikeneye gushimwa. Alo? No mu gihe cy'ubugaragwa Bibiliya ivuga yuko Imana ikinezeza gusumba ibindi ni ukwibera mu mashimwe. Haleluya. Uwitwa Don Moy niwe yavuze igihe kimwe arahagarika ibintu byo kuririmba, hanyuma umunsi umwe acazana indirimbo ivuga ngo nzokuzanira ikiruta indirimbo, nzokuzanira ikiruta indirimbo. Iyo turiko turahimbaza Imana tuvuga ati yale yakoze ibi yagize gute, twumva ari okay, very good, Imana ni nziza, yo sawa. Ariko igihe ihindukiza ikiganza kakwereka ngaha, mbega ibikiri Imana, ibikiri Imana, nico gihe ibikiri Imana. Mwisi duca mu bihe bitandukanye, ariko ngaha Bibiliya ibwira bene Yakobo uti ntimutinye, ndi kumwe namwe. Amen.
rero ni nk'uko kubwira na wewe mu byo ucamwo byose mu bikubaho byose mu buzima uzi ushobora kuba umugabo guca mu gihe cy'ugaragwa ikigatwa neza neza ebwana n'igihumbi hakuna mu mufuko akini kama uko mu Kristo ubu gifise Imana ibigifise uburenganzira bwo kumva uvuga ngo ndagushima Mana naho bimeze gutya. Amen. Ndagushima Mana naho bimeze uko. Naciye mu bihe bigoye kuva muri 2013 gushika 2021 nari ngwaje umudamu namugwaje imyaka 8 yagizwe kubagwa bihe yapfuye abazwe 4 bwa mbere muri 2013 yabagiwe ngaha muri clinique César ico gihe kirarengana 2016 bica birongera birirepeta kandi kaza muri kira arabagwa arakira 2018 birongera birirepeta kandi sura muri kira 2021 kaza muri semseka batubwira ngo haje abaganga baba specialist bavuye mu Buhinde ico gihe operation ntiyayisimbye naciye mu bihe bigoye cyane nabonye Imana nabonye abantu benshi baza mu rugo bakambira umukozi w'Imana no kuvuga ibintu urumva abantu abasenga barasumba n'ibyo bisigurira nde jewe uri kirasigurira ibyo wowe ingoma ndakubwira iyo ugomba uvuga ko tugomba kujana utugiye kuza ngo iyo ngo mu byumba by'amasengesho ngo amusengere ngoma ndakubwira iyo Mana y'uwo musenzi ibohewe muri kiya cyumba ciwe genda mu mubwire nijewe nigishijwe yuko ugomba gutuma ikintu kinyaruka gusumba ibindi utuma isengesho numviriza rero genda mu mubwire nimwe kunimba afise ubushobozi bwihariye mugabo jewe iconzi nasonye muri Bibiliya abantu ntibakira mu bushobozi bw'umuntu abantu bakira mu bushobozi mu izina rya Yesu gusa uwo Yesu yarafise wiwe hariya muri kiriya cyumba uyo ntawe nkeneye nigishijwe yuko igihuzo kimaze gutantamukamwo kubiri hari i Yerusalemu n'abaherezi bari bafise ubutamba bagomba gukerera kuri gasaha 9 baciye babuta bariruka urumva kuko igikorwa cyabo cyari giheze kuva uwo munsi wizera wese yishwe umwami n'iki n'umuherezi buro je ndafise uburenganzira bwo kwishikirira Imana nciye mu izina rya Yesu. Amen. Sirazima ngo wewe urinda ndego ndazi ibyo Bibiliya ivuga nimba umuntu agwaye uhamagara abakuru abarongozi bishengera ico ndacemera ico kuri ndacemera ico mugabo bataraza none bataraza wewe nta burenganzira ufise uri umwami n'umuherezi igihe rero dushima Imana twibuke yuko Imana si radio twugurura gutya gusa ngo Mana ngo ndakubwiye ngo urampa ngo ibinyene ngo ibi nibyo Imana irazi ibyiza bidukwiye irazi nibyo dushobora gucamwo ntihagira icyo bitugira uzoca mu mazi wumve neza ko amazi uzoyacamwo mugabo akarimba ntarengwa ndazogira gute mugabo kuyacamwo wumve neza ko umuriro uzogira gute uzowucamwo mugabo akarimba ntarengwa ntuzogira gute hewe abakizwa bamwe biyumvira yuko ivyo babihariye abantu bari hanze y'ishengero no ntishobora kumanura ijuru hano Yesu agiye kugenda yavuze ati ndagiye mugabo mw'isi muri n'amarushwa ariko nimuhumure
naranesheje iyi si. Imana ihabwa icyubahiro. Bavukanye turacyariho kubera Imana. Igihe usomye mu gitabo cyo Kuvayo mu gihimba cya 14 usoma inkuru za Mose arongoye ihanga rya Isirayeli abajabukana mu gihugu cy'isezerano, ariko ntivyoroshe muri urwo rugendo gushika naho abantu bavuga bati icari kuba ciza nuko twari kuguma muri Egiputa, tukemera tukababaja hako tuza gupfira muri buno bugaragwa tukabura n'imva. Ariko Imana yavuze ngo hagarika ubwo gwamo, bwira abantu babandanye urugendo. Imana rero twizera uno munsi ni ya Mana yacinzira mu kiyaga, ni ya Mana icinzira hatagira inzira, ni ya Mana ihagarika imipfunda y'ikiyaga. Uko yari irejo n'uno munsi ni kwirikana ikizohora n'ibihe byose. Warabizi ni Dawidi muri Zaburi yiwe ya 23 yavuze ngo Uhoraho niwe mwungere wanje, andagira mu canya cy'ubwatsi butotaye. Ariko hari ijambo aherazaho ku murongo wa 4 avuga ngo inyobozo yiwe n'ubuhiri bwiwe nibyo bimpumuriza. Reka ndababaza akabazo, kubera iki inyobozo, kubera iki ubuhiri? Umwungere nyamwungere afise ibyo bintu bibiri, inyobozo akagira n'ubuhiri. Igihe rero uvuga ko uri umwungere ugomba kuba ufise inyobozo. Intama ziraza kugomba kona, zigomba gutinzira, izo rero no kuziyobora uzigarurira mu nzira. Ariko kandi intama zifise abansi, zifise ibirura biva hanze, ugomba kuba ufise ubuhiri, zigomba kumva zizigiye umutekano ko zikingiwe. Ubwo rero Uhoraho namba ari we mwungere wacu aratuyobora kandi aradukingira. Ibigomba kudushikira ntibizobura kuza, bizoza. Ariko iruhande y'ukuza kw'ibyo bigomba kudushikira dufise umwungere afise inyobozo akagira n'ubuhiri. Umutekano ni furu yuri mu Mana. Ngomba ndababwire babandi mufise ukwizera, ikintu cyose mucita shetani. Imbeba ishiye ku masahani ngo koma shetani. Ibivuguvugu bishiye ku mabati ngo yogo baraye baramijira barozi ngo kunzu. Yo ni imani haba. Menya ko ufise umwungere. Igihe turyamye tuba turi protege. Igihe ugomba kuryama ikikuje amaraso ya Yesu. Imana irafise ingabo zo mwijuru ziturinda impande zose. Uko kuryama n'ubwoba mwiyumvira ngo abarozi bahava baza. Yewe ngomba nabakubwira yuko igihe cyose so kwama wiyumvira yuko abarozi bagufise kububasha, bazokwama bagufise kububasha. Uko imisi yose iradiyo, imisi yose ifata aho yumvise amahonde, ata amahonde yumvise ntifata. Rero nawe ni wugurura iradiyo yawe ugashiraho onde y'abarozi, nabo rero wabuzo wamaze kubakonegita bazogushishira. Rero nta kabuza. Ariko umviriza, afise umwungere ndagira, afise inyobozo, afise ubuhiri. Yesu ndaryamye itiro mbere ni nawe urimpa, ejo mu gitondo niwe uzomvyura. Undinde kurota inzozi z'abadayimoni, mbe kuruhutsa umubiri, sinzira amahoro. Niwabikunda ejo mu gatondo nzovyuki. Niwe ushikirikirana inihagizi z'umutima wanje ingene utera. Ico gihe umaze gusenga gutyo, izere yuko Imana wabwiye ari Imana yumva kandi ari Imana ari hiri. Yavuze ngo nzobana nawe muri bihe byose. Imana idufashe cyane. Bavukanye
tugomba kugaruka hano dufise amashimwe dushimira Imana. Ni byinshi by'Imana idukorera, hari n'ibyo tutamenya, ariko Imana ikora tutamenya. Imana ikora ikagwana intambara. Hari amasengesho wasenze atishuwe, aho atarishurwa urazi biriko biraba. Hari intambara iraho hejuru mu kirere, Mikayeli ariko aragwana n'ingabo zo ngaho mu kirere kugira ngo inyishu yawe iboneke. Niko byabaye no kuri Daniyeli. Atugisenga amasengesho yawe yari yumviswe. Mugabe ikibazo nagize kumara iminsi 30 yose nuko inyishu narayizanye. Urazi uzana inyishu ni Gaburiyeli, Mikayeli niwo mu ngwano. Nazanye inyishu kugira ngo gushikira ari ingabo z'ikirere ngaha zarangwanije gushika Mikayeli aje kuntabara. Rero ushobora amasengesho yawe guteba, ugasenga ukamenya amasengesho yawe akubita ku kibambazi, ariko ivyo ntacyo bisigura. Imana ntihinduka ngo nuko bimeze gutyo. Imana iguma ari Imana. Murakoze, Imana ibampezagirire cyane. Muri gumye iri uvuge ngo ndacariho kubw'Imana. Kubw'abantu warapfuye ntukiriho, ariko kubw'Imana uracariho. Murakoze. Ariko munyemerere tuvyaguruke dusengere ijambo ry'Imana. Ntuve hano ataco usabye Imana. Nimba wari ufise ukwizera guhungabana, ukwizera gutinya ibishobora kugushikira, saba Imana kugira ngo iguhe gukomera mu kwizera. Dusenge.